Machaboma hamwe ari yepfo kugira. Arimwo umunyu. Ewe. Gusa musikaye mutunze udukombe twishi dusa akako gasa na kakaina inatwaye muri toilette. Kamwe twa muri toilette. None sakonye. Jesus! No. Ninga nkore ibiki. Wabo. Kuri kwimana. Kwa ruhungu nimefika kwa Mtama. Ngugwa ruraje nuko. Mambo vipi Mtama? Nikuki. Unasemaje Mtama? Unasemaje? Sema. Ivyo utanguye nibi. Uriko urasema? Ivyo bintu navyo tuvugiwe. Hatujue Kirundi tunacibagira. Ikirundi hariya ntitwasubiye kuvuga Mtama. Kashakudamba. Ugize ngo urasema Kiswahili. Abavuga Kiswahili ntibavuga. Barasema. Ahubwo tugenera go hivyo kuryo. Mbega ni kuki muja mu gisagara mukaza mwahinduye imigenzo. Kuki mutagumana karanga kacu ku Burundi ni kubera iki? Umwana wa Margarita yaje yatwaye inda. None ahubwo harabuze ibintu uzanye. Na ujuru umusatsi. Yesu! Tunasema. Mimi nakwambia good morning. How are you? Good morning. I am fine. Ni Kifaransa tuvuze ngo merci. Ngo bonjour. Comment ça va? Ngo ça va bien merci. Harimo n'imari nakuzaniye. Ausha. Kuganira gatebe. Zanira gatebe. Agatebe. Nkuru cuma magarira na mama. Ha uhari byo mwivugisha ibiswahili. Kutavuga uti mamagarira mawe. Onda guhamagarira mama. Mama nayimvura. Ugize ngo Kandi muzee usigaye wigira umuntu umuji waje. Waje we. Urasubiye byabiye. Umuji waje. None uvuze ndaguhamagarira ngoma. Ndaguhamagarira mama. Ndaguhamagarira nyoko. None zanjya ziri. Utuma nibagira. Tama yashaje. Nze nileteye. Akira. Wari watubitse. Ne waruzi konza. Eka. Wari warambwiye. Nawe ntidusangira. Irya je nari. Jewe nari. Yuko mfungura n'inzira. Bigenze gute? Nzanira kantu nje hari haha boro hariya. Toilette iracari hahandi. Toilette ni iki? Toilette iko pale. Toilette ni iki? Toilette aho kwicarika. Ukavuga ikirundi. Mutanyarutsa. Ngomba kungura. Nzanira. Nipumuguma hari. Nzanira ngende numva mu nda. Aba bantu bisagara. Nyarutsa. Nawo bishire. Aki. Mutibini vyiki. Bavuze ko bagenda hano none. None ibintu byo jana jana. None ngomba kujana ibimeze muri toilette. Ibi. Reka produire ibi. Oya. Tsana amazi. Akira. Urundagwa n'ugwike. Ko kujana mu yitwa. Ko nkese. Nze mbona namwete abitubya ivi. Urangoye. Munzanira amazi. Zana amazi. Akira. Ntubona. Nizina ry'Imana. Mana yanje. Aba bantu gaye tuzobagira gute? Niba bavuze mu gisagara cyo kuvyarira ni cyo kurera. Umuntu iminsi ngaha mazeyo. Ngo mama ngo nakimenya Kirundi. Mama ngo zamere. Da mama. Sindavyumva. ibintu ukorako
naguhaye ibyo wihanaguza ugiye hari ahantu uranga nico gituma bavuga ndaguha ibihundu uravyanka ndaguha ibishambara uravyanka hanyuma uvuye gukora muri biriya gukora mu byatsi wanje oya none nakaravye nagize hariya fresh ndigira neza none ubu nakaravye none ntivyaheze ntivyumvikana ugomba kunyeruza bya bigwara vya hari iwanyu vya coronavirus byo simwe mwabizanye vya coronavirus sibwe mwabizanye none twabizanye bivuye muri toilette isi dasimwe mwabizanye none vyavuye muri toilette ninda ziyo mwabikuye reka shaka ntandaza dukora none oya reka ya nizina ry'Imana n'inzara nayo niyumvira bonye je nkunca nisubirira mu muci none ubona ngaha no banje gupfira ngaha erega byemeri muta basi nzanira amazi basi yo ninwera amazi nzanira amazi mpume mbandanwa numve ko basi nopfuma mbandahaga n'amazi no nugapfuma uvuga ivyo nyene amazi turayafise murafinata wari wanyotewe mu gisagara bwa buri muza kwandura yinyota uranyongera ayandi nahoranywa ka Amstel mugaya amazi araryoshe no kuryoha ayo mwibomba oya tubina kuja mwibomba macaboma hamwe ari yepfo kugira ari mwumunyu ewe gusa musikaye mutunze udukombe twishi dusa akako gasa na kakaina inatwaye muri toilette kamwe twa muri toilette none sakonye no ninga nkore gibiki wabo kuri kwimana